Okay bakunzi b'insinzi y'urukundo muri aho mumeze neza ya no munsi rero tugarutse na Rabere muri studio. Rabere bite? Ni more kabisa turashima. Umeze neza Cyane gose turadude. Kandi happy birthday. Merci. No munsi rero ukabukwije imyaka ijya myaka nyine ofisi. Ijya nyene. Okay. No munsi rero mumbabare cyane kiju cyanje ni dumaje gripe n'ikirenga. Ariko no munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ibimenyetso bishika 15 byo kwereka ko umukobwa agukunda. Rabere mbega kubera ki mwebwe mudakunze kugira abo mukunda ko mubakunda? Bon, je nibaza kuntu tumenyereye imico yacu ntitwemerera. Brema ku mico yacu batubwira ati umukobwa no gukundwa so gukunda ngwe rubwira umuhungu wonda gukunda no, ariko umuhungu ni wagukunda akaza kabikubwira. No kuvuga umukobwa arareshwa. Umukobwa arareshwa voilà. Arareshwa mugabo urumva umuhungu wamukunze. Bon simakubwiye no mubwire ndagukunda no, mugari ibintu byinshi bishaka kwerekana ko ushaka kumukorera canke ushaka gukora bikaboneka ko umukunda. Okay, turagiye rero unatubwire bimwe muri ibi bimenyetso. Bon je nibaza ko nibaza turafashanya kuko nawe ntihawuzi naje ntihawuzi icyo bizi. Ntihawuzi icyo biziko afite gusa bon hariho nka kimwe iyo umukobwa yagukunze cyane agukunda aratinya kuraba mu maso. Vraiment nta 15 secondes yohera ariko arakora mu maso icyo nikiba bo sanga gutinya cyane sinzi ari gira utuntu nyene ushobibona nawe. Okay. Hama bo ni byinshi nazotaza kuyaga nta kibazo. Tubwiye twumve nk'icya kabiri. Bon je nibaza arifuza cyane kukumenya. Umva arifuza ko akumenya byimbitse akumenye cyane. Ibyo navyo usanga bica keshi mu tubazo twishe genda kubaza. Bon arakubaza bon uramenya nyene kukubaza inshuti zawe akakubaza abagenzi bawe ugasanga ariko yifuza kwinjira cyane mu buzima bwawe kugira ngo afite arabe ko basi akumenye gose gusumba. Arifuza cyane kumenya ivy'iwawe. Yes, ikindi kimenyetso nababwira nuko ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza Oxford yo mu Bwongereza bwagaragaje ko uwo mukobwa akwandikira keshi gashoboka. Ikindi kandi wakifuza kugumana nawe ugasanga ni nawewe ukesha umwibutsa gutaha we yavyibagiye. Rabere washobora kutubwira nk'ikindi cya gatanu? Bon je nibaza ko aragerageza cyane kukugisha inama. Urumva abashaka kumenya ko umushigikiye, abashaka kumenya ko ivyo ariko arakora umva yumve ko nawe kandi ubishigikiye kameme. Ni kuvuga mu vyo akora byose aguma ashaka kugisha inama mbega ikinyubona vyogenda kugira imvura mushigikiye amagikore kuko umukobwa aririnda cyane ntakora ikintu za kugaya. Urumvira gukunda rero abashaka ho kiramiso sakora ibintu wowe ukunda uze kuvuga ati na cyane kugira ngo amenye ko umuntu ngira akamaro kuri kuzi. Voilà. Ikindi kandi aranakora ibishoboka byose kugira ngo agaragara neza imbere yawe ugasanga ni wa mukobwa amenya neza amabara y'impuzu umuhungu akunda igihe cyose rero amenye ko baza guhura uwo mukobwa akaza zambaye. Voilà ibyo byose nivyo vraiment byose nivyo hama kandi gusa umva arashaka kandi no kumenya icyo wiyumvira ku byerekeye urukundo. Arabikunda cyane bana akagerageza no kwivugisha ibyamubaye ko mu rukundo rwiwe kugira ngo yumve urumva afite yumve neza icyo vyumvira cyangwa icyo nawe cyumvira ko gute ko ari abahungu usanga n'ibyo by'urukundo atanizo biyumvira rero cyane naho akakwereka ko mengo ntavye yiyumvira muga gacagerageza uko ashoboye kose kugira ngo basa kubwira ibyamubaye kugira ngo nawe yumve icyo uvuga ko. Yes, ikindi kandi ni nkuko uzokumva kwibukije ibintu bitari bike wowe utaba wibuka nk'itariki yawe y'amavuko ari yaranje akanayimenya kandi ataribona yimubwiye. Ukumva kandi rekana nakubwira nk'ibindi bintu by'agaciro usanzwe uhagaciro. Voilà. Wewe akenshi aragerageza kwitaho ivyawe kubimenya cyane. Ego arabigerageza cyane kubimenya menya wo muvukana byose afite amenye situ rero ivyo ukunda nivyo wanga. Ivyo rero ivyo ni vyiza cyane. Umva ni ibintu vya mbere abakobwa kenshi bagerageza kuza barakora nyene kugira ngo khema bamenya ati umungu kana kakunda ibi canke yankibi sinzokora iki ndamubabaze kuko muri uwo mwanya n'umwanya bashaka akwereke ko agukunda
Yego. umuntu ukunda rero vraiment je nawe ndibaza urabizi ushaka kumubabaza ugerageza gukora ibimunezera. Yes, ikindi kandi arico cana c'icumi umukobwa burya agukunda nubwo atabarabikubwira aje abashaka kugumana nawe umwanya wose binashobotse musohokane ahaje hose agashaka ko mujana akumva ko ivyo yakora vyose yobikora muri kumwe canke basaka bikora ubizi. Yego vraiment onze naco je nibaza ko umukobwa vraiment aragerageza kwereka ko umuntu ngira akamaro kuri we kandi yakubonye arishima cyane agahimbagwa bimwe biteye ubwoba. Aho rero nizo ni kimenyetso c'icumi na rimwe kikwereka ko cyukuri umukobwa agukunda. Yes, ikimenyetso ca 12 uzobonera ko umukobwa ukunda yihuye n'inshuti ziwe uzosanga keshe zikuze. Biba bivuze ko ahora akuvuga neza yari kumwe nazo wanashaka keshi ugasanga izo nshuti ziwe zirabizi neza ko ukunda kandi wewe atavyara kugira wewe. Rego vraiment ivyo vyama vyabayeho cyane. Ica 13 ica 13 gusa aragufuhira cyane nturigera mubwira ko umukunda kandi nawe ntazarakubwira mugabo ugasanga aragufuhira bana aragufuhira kweli unamubwiyeho undi mukobwa nk'ubu uriko uramushamagiza umubwira ko ari ivyo akora ubikunda ibiki kenshi ukibona nahindutse mu maso icyo gitanga uzora hinduye isura zora uvyihweza ntibyashika umunsi umwe uzocubira ukibona kumurene nabona ico gihe ibimenyetso bimwe muri biti uko turavuga bizomenya ko umuntu ankunda. Yego aho kweri zobibona kabisa. Ica 14 gikurikirana n'icanyuma uzobona ko umuntu w'umukobwa kwitaho bitandukanye n'abandi nk'akaronka nk'iyugwaye urasanga ahangayika cyane ugasanga umengo niwe babaye kugusumbya. Akeshi mbere ari nk'iyari nk'umukobwa aba hafi yawe ko uzosanga anaza akakuba hafi akagutekera ivyo ukunda akakumesera n'ibindi byinshi. Yego vraiment ica 15 Labere ari naco canyuma burya umukobwa agukunda niyo ushatse kumusororera ntagusesaguza ntagusabira bizimvye sitanga guma gusaba ibintu bizimvye biki oyava abenshi rero kenshi niyo mwanya rendezvous gusohoka hari gihe kesha isiba iyo cyane yamenye kuzomusohokana ahantu hazimvye kesho bazagarika kubwira yuko yafatiwe n'izindi mpamvu zatumye ataza ariko kuvyukuri ngo base ugusisa sha dukozeko sara dukozeko vraiment. Yes, rero kikaba cyari kimenyetso ca 15 no kuvuga nimwabona ibimenyetso bimwe muri ibi uzomenye neza ko umukobwa agukunda kumbure ahangira niho bafise ho kubicisha gusumba kubivuga. Labere ubundi ho ujya kubikora ntibusumba kubivuga. Neza cyane. Reka kubikora ibikorwa nivyo vyizana kare nivyo byubaka urukundo. Reka rero tubashimire cyane namwe tubasabe kugira subscribe kuri channel yacu ni Intsinzi y'Urukundo aho tuzoge tubana namwe mu biganiro byinshi bitandukanye. Reka ndabasezera cyane mwari kumwe na Homme du Changement hamwe na Label. Okay, murakoze cyane. Yego.